Amerika ifadikanije na Israeli barihaye inkumbi hariya muri Irani. Kurana amafoto mubona iyi ni imyotsi y'ibisasu byarashwe muri Irani. Twabamenyesha ko Irani nayo bitagarukiye ngaho byabandanije bikaba ibintu bikomeye cyane. Turabahaye ikaze muri senere nyamugaye tubipfuriza kugugwa neza. Reka tubipfurize rero ikaze na karibu muri ano makuru tubagezaho umwanya ku wundi. Irani inyuma y'uko itewe nayo yahise yohereza ibisasu hariya mu bihugu bitatu cyarimo. Yarashe Qatar, irasa muri Bahrain, irasa no muri UAE aho twita Dubai, kandi yaharashe ibisasu bikomakomeye. Mwibuke ko Dubai hoho cyahitanye n'umuntu, ariko Qatar yoyo nubwo yarashwe murazi ko ibyabihagarikiye mu kirere ntibyashoboye gushika ko murazi ko isa naho ifise uburinzi bukomeye cyane. Murabizi mwagiye mu kutuba kenshi mubona amakuru menshi. Irani twabibutsa ko yari yavuze ngo igihe cyose tuzotegwa intambara yacu ntizoba iyo ngaha local, izoba ari intambara ifata akarere kose k'ibihugu dusangiye. Nuko rero Irani imaze kuvuga uko murumva ko yabishikije. Inyuma y'uko irashe yahise irasa hariya muri Berlin, ariko ntiyapfa kurasa hariho hose. Yarashe ahari ibirindiro by'abanyamerika gusa. Nuko ntiyagarukirije aho, yarashe muri Qatar. Babona ko Qatar kenshi ni igihugu gifite iterambere, gifite iby'abantu benshi birukira, so hariyo rero ibirindiro bya Amerika yarasheyo. Icayongera irasa no muri Dubai hoho hapfuye n'umuntu. Rero turabire hamwe neza na neza ibirindiro byarashwe hariya muri Berlin. Tugenda muri Qatar duheze duhereze Dubai ko byagenze. Nuko rero igisasu kimaze kwigwamwo rero ikarasa muri Berlin, muti byagenze gute? Berlin yaciye ivuga ko yarashwe, irabitangaza, iravuga ati Irani yaturashe. Ariko kijya kigwa rero cyari hariya muri Berlin, hari ahantu hakorera ikirindiro cy'abanyamerika. Murazi ko abanyamerika usanga kenshi bagenda baraja hano mu bihugu bagashira ibirindiro, ugasanga ni ivy'amato y'intambara canke ni ivy'indege cyangwa ugasanga ni ivyo hasi. Rero Irani yarashe hajya nyene kuntuze kuri gacicaro gikuru ca Amerika giherereye muri Berlin. Irani imaze kurekura ibyo bisasure ntiyarekeye ngaho, ko yaciye ikorokera muri Dubai irarasa. Ariko ngomba ndababwire ko bimwe mu bimenyesha amakuru bya hariya muri Berlin byaje bivuga ko ibitero ari byinshi byagiye bikubita impande y'imipaka ya Berlin. Ibisasu bikaba byinshi byaturitse. Jordania ngo nawe nyene yamaze kuraswamwo misile, izindi ikaba yazihagaritse. Qatar yo murazi ko byabaye ibintu bikomeye cyane, kubera ko Qatar ifise tekinoloji ko ndabibwira bwa mbere iyo yashoboye kubihagarika. Ariko nayo yacira kara cyane, yashavuye rwego hejuru. Mwumve ko ibi bintu bitoroshe Irani yakoze. Nayo yabikoze inyuma y'uko irashwe amasasu yari ivuga ko yarasiwe hamwe na Amerika hamwe na Israeli bafatanyije. Mbega Irani kubera iki yafashe iyo ngingo yo gukirasa ibyo bindi bihugu bibaye? Ni ukuvuga bobo barakaye, baravuga bati abanyeshuri 40 bapfuye muri ibyo bitero byabaye bigizwe na Amerika hamwe na Israeli. Baca bahitamwe nabo kurasa kugira ngo bigire gute bitume basa n'abanganije, kandi iyi ntambara bayigira itoroshe kuba bari babivuze. Kare rero nayo yacivuga ati turamaganye, turivuye inyuma mu kwamagana bitero bigana mu gihugu cacu, kubera ko izi misile turiko turabona ko zaje zizanana muri Irani. Nimba Irani rero iduteye hano hantu irenze ku masezerano n'amategeko twatwarahanye bijanye n'iki n'igihugu cacu, atahari igihugu cacu gisa n'ikigiye mu ntambara n'ibikorwa bibi Irani kwirerekana hano ku gihugu cyacu. Ati bituma bene gihugu bagira imitima ihagaze, bagatabona ko ibindi bintu tutumvikanye. Twebwe rero turafise turafise uburenganzira buturekura kuba twokwivuna canke tworasa natwe ubu turashe. Ati dushatse kubabwira yuko natwe dufise uburenganzira tukaca tuvuga turibikiza inguvu
ntitwoca dutera natwe mugabo uwundi munsi canke anytime badusotoye bamenye ko natwe tutazokwicara niko Katari yabivuze. Uravyumva rero aha mwibuke ko bataba bahevye, aha bashobora kuba bafise akantu bibikiye ku buryo ejo canke hirya y'ejo ubone igisasu bakirashe kikagurumana kigacomoka na hariya. Rero mwibuke ko Katari kandi n'abantu badafyina nabo nyene na harimwe intagondwa nyinshi. Rero iyo urashe intagondwa nta kindi gusubiza nayo gusubiza kutagondwa kwahika kwereka. Bavuze bati igihe cyose tuzokwataka Irani ati ndibaza neza na neza ko tuzotunganije kimwe ku kindi twisunze uko vyagenze. Bacavuga ko Irani itegerezwa kwirinda kuko Katari yuko yari yaravuganye na Israel na Amerika bagafata bakayoboka iganzira yo kuganira bakareka kugwana kuko ataco bibashikanako. Ati none twebwe ko twabahanuye ko mwogira inzira y'amajambere biciye mu kiyago mukaganira ko mwoke muri bibazo mukaca mubishira mu intambara hamwe twokwivuna twobigenza gute? Dubai nkuko benshi bayivuga yarashwe, mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ko bavuga ngo bisasu birashwe ngo Dubai nuvuga United Emirates Arab nuko vyagenze hatewe. Umve ko kiya gisasu cari kije kigomba yuko cari kije kigomba kurasiga inyubako ndende ya mbere iri hehe hari ya Dubai. Nuko rero ababijejwe bace bagihagarikira mu kirere baca babwira abantu mwese mukoroke mwihishe mwinyegeze mugume mu mazi ntagire n'umwe asohoka. Niryo tangazo ryaciye risohoka. Uvuga ubu tuvugana abene igihugu bose nta numwe ko arava mu nzu baciye binyegeza. Mwibuke ko Kuwait nayo nyene yarashwe kubera ko ibitse ibirindiro by'abanyamerika. Ibi bintu byose mugende muvyumviriza birafise ahantu biza kugana. Murazi ko tugiye turaganira ibintu byinshi byo bitandukanye. Ushobora kuvuga ngo nta muntu wacu ari hariya ariko dushaka ko tuganira hamwe bimwe muri ko biraba ku isi kuko ushobora kubise wiwanyu nanje bise wiwanyu. Hariya Saudi Arabia canke Arabia Saudite hose hagiyeyo amamisira akomeye cyane. Hariya za Abu Dhabi mu mabarabara hose huziye ibisasu imyotsi vyanda gutakiye n'abantu bapfuye. Ariko mwibuke ko aho hose nivyo bifise ubushobozi bwo kugira gute bwo gushobora guhagarika ibyo bisasu. Iyo biba atari ibihugu bishobora guhagarika ibisasu murumva ko igihugu cyari kuba cyamaze kugira gute kwambara ibara. Nibaza ko hamwe naho herereye nanje naho mperereye turayi hano kugira dushira kumviriza no kuyagira hamwe bimwe mu byo twari turakora. Murabizi muraza kuza muri comment section mutubwire mbega aya makuru tuko turabashikiriza mu muyakira gute mu byumva gute. Ariko mwibuke ko Irani ikintu yakoze ukabuzi ko umunyamerika araho muhuriye kabisa yateye iragesetse. Aho rero tugerageje kubabwira hariya hose Dubai bavuze bati ntimubona turabuze umuntu kubera igitero mu duteye ati reka ndabereke ati natwe anytime dushobora kuzivuna nuko bivugiye. Ariko tubabwire ko Israel nayo ishobora kuba iri kwirategwa nayo n'ibindi bisasu byinshi bitaramenyekana bivuye hariya hehe muri Irani. Rero iyo operation leta zunze ubumwe za Amerika bakoze nayo ngo bari bayise mu mutontomo w'intare. Ariko Irani nayo citangura akazi kayo ku cyo bita epic fury ngo ibanze twike nayo hashi. So reka rero dusa n'abarangiriza hano kubera ko nitwebwe ngo tubiheza ariko tuzabaheza amakuru agezweho update kubijanye na politike bijanye na n'umutekano bijanye n'amagara y'abantu n'ibindi bigiye bitandukanye. Mukomeze kubana natwe rero ubundi mutubwire muri comment section mu vyakira gute biganza turabaha twokosora iki twogira gute. Murabizi ko muri abantu bacu mwebwe mutahari twende dushobora kuba tuhari. Murakoze cyane mugira amahoro mugira umugisha mugira aho mwubahwe tubahaye ikaze kandi kuri senere nyamugayo naho gutaha.